n'imbere yuko rero dutandukana nagira ndabahe amatangazo abiri kandi n'amatangazo y'ijambo ry'Imana. Ubwa mbere bwobwo ni indemesho. Imana yonyene yariboneye ukwihangana kw'abarundi aho kugera muri umwaka. Yariboneye yonyene ko abarundi mwamaze kurema mutagihitanwa n'ibihuhusi. None ibigeragezo mwaciyemwo birageze ku mpera yavyo. Ibigeragezo mwaciyemwo muri umwaka wose birageze ku mpera yavyo. Indongozi rero zari zaragutse zisabwe kwitatura n'Imana kandi zihana ubutagisubira inyuma. Bitabaye navy'ivyo Imana yonyene igiye kuzishira ku mugaragaro ibamaramaze imbere y'ishengero. Abarundi bari baramenyereye kununuza bene wabo. Kuva ubu nibahinduke bigenze nk'ubusho bw'intama, ahandi ho Imana yonyene nizo bashwiragiza babure iyo baja niyo bava. Murumvise yuko ibigerageza twaciyemwo vyose birangiye. Kuva muri uwo mwaka wa 2025 Uburundi bugiye gutoha. Uburundi bugiye gutoha gushika amahanga azoza kubaza ingene vyagenze, natwe tuzokwishura tuti n'ubuntu bw'Imana gusa. Uburundi bugiye gutoha gushika amahanga azoza kubaza ingene vyagenze, natwe tuzokwishura tuti n'ubuntu bw'Imana gusa. Imana idusaba gusenga cyane kugira ntitugwe mu mosha mabi, kuko umwana apfa mwiterura. Ubwo butumwa bubiri nibwo ndabatangarije, kandi ntaco nokongerako. Ndabarungitse mu mihana no mu ntari wanyu, mugenda amahoro. Imana ibagumize ko ikiganza cayo ceranda. Umukama nabahezagire kandi abahangaze. Umukama nabarasire ko umuco w'amaso yiwe kandi abarabe giza. Umukama naberekeze ko amaso yiwe kandi abahunde amahoro. Imana yonyene ubushobozi nye n'impuhwe n'ikigongwe nibahezagire. Mugire umwaka mwiza mu ngo zanyu, muhezagirwe mwese.